Ndabaramukije cyane inshuti bakunzi ba channel ya Evangeliste Patrick. Uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana. Kunda cyane yatugendeye kuri channel yacu. Tugiye kuganira iyo kudushingira intahe. Afite intahe ni cyane. Ntabwo twosumbiza rimwe. Tuzogira parti ya kabiri. Ubwo rero reka ndamuhe kaze, ndagwaye kaze mukozi w'Imana. Urakoze mukozi w'Imana Patrick. Ndagushimiye kubera uyu munsi Yego. untete Imana inteka nkaba ngiye kumbonesha kure. Imana neza ngene. Imana ishimwe cyane nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere ugiye kwimbonesha kure. Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Bane data muri bwa mbere agiye kumbonesha kure. Yego. Rero ndanezerewe naravyiyumviriye cyane maze iminsi ndiko ndavyiyumvira kubera yuko nakubonye mu Imana. Ndashaka wibwire widondera abantu uwuriwe ninde turiko turaganira. Jewe undi ni Nduwimana Joel. Nkaba mfise umugore umwe n'umwana umwe. Joel afise umugore umwe n'umwana umwe. Kubera ko Joel afite intahe nyinshi kandi sinshaka ko dufata ibintu birebire cyane, ndashaka tuvugane ibintu biri no munsi. Joel, sinshaka kubaza ngo se wakijijwe ngo warakijijwe. Ndakuzi kuri umugabo afise Imana. Yego. Ndashaka gusa kumenya wakijijwe ryari Joel. Wamenye Imana ryari? Je ukumenya Imana kwanje aho nagiye ninje mu mazi menshi. Nagiye muri 2004 itarike 28 z'ukumunani muri 2004. Ariko ari umuntu ashobora kuba agateba kuja mu mazi menshi ariko asanzwe akijijwe. Wagiye mu mazi menshi umaze igihe kinini ukijijwe. Oya. Ndarumaze imisi. Jewe nari umuntu nakunda icupa cyane. Uje waranyoye icupa nyinshi. Nahera nko mu gatondo gashika mu kandi gatondo. Ayo makuru icupa ndarize. Okay. Rero tugiye kuvugana tugiye gushinga intahe. Agiye kutubwira ngene yakijijwe. Jowe wavukiye mu muryango ukijijwe? Oya. Jewe kuva navuka mu muryango ndakijijwe. Ikindi naco ndi imfuvyi. Papa nabwo namubonye. Mama nawe twabonanye twamaranye yagiye mfise imyaka 15. Joel ni imfuvyi. Papa wandagwa mubonye. Ntabwo namubonye. Mama wawe yagiye ufise imyaka 15. Kuva ico gihe haraho muvukana? Aho tuvukana twavukanye turi abana batanu ariko uno munsi dusigaye turi babiri gusa. Uwundi abaye? Uwundi aba mu Bukeye. Uwundi aba mu Bukeye. Yego. Warashoboye kwiga amashuri Joel? Oya, je nta mashuri nize. Amashuri wize? Oya. Kompora rya Bibiliya undi wazanye ngaho. Kompora mbona usoma Bibiliya neza. Nta mashuri wize none uzo gusoma bimeze ko jewe nize yaga mukama. Nize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu. Harya urazi ko cyaho ngo waje gukomeza bijya basuka kwa amazi. Mugabo jewe ibyo n'umuse bitemewe muri jewe. Kandi sinari bwamenye Imana. Aho kuja ngo nkomeze canava mu ishuri. Ikintu narinzi indome a o u gusa. Sinarinzi gusoma izina kwandika izina ryanje. Sinarinzi gusoma izina ryanje. Ibyo zose wavuye mu ishuri ntavyozi? Ntavyo narinzi. Aho uza kumenya gute ko ndaza kuvuga ngene twahuye nawe ariko twahuye nawe ndibuka umunsi umwe niciye kuri jardin uraza musangaho nicaye utangira kunsomera ijambo ryanditse muri Yesaya nimba ari 48 sinzi uraza urambwira ngo uronse ijambo ry'ubuhanuzi kuri jewe urarisoma none wamenye gusoma gute Bibiliya ko namushe usoma Bibiliya neza? Yesu ashimwe cyane. Amen. Kumenya gusoma jewe maze gukizwa ngire mvuge ukuntu nakijijwe. Jewe nari umuntu nakunda icupa. Kandi izina ryo kuvuga Yesu Kristo uri kurarivuga ntitwabona. Kandi nakunda ahantu ku kabare kunywera kwibarabara. Icupa bari nyugururiye agaca umukobwa. Nabonye ko avuga Yesu Kristo. Naragwa nkari musesa ko ryose. Namukubita. Nari musesa ko ryose ndamuhoye ko avuga ko akijijwe. None wewe
umuntu yaravuga ko akijijwe yavuga Yesu ukumva urahindutse yego nabazimu imana amazimu iyo biza amazimu bashaka kubaho ku muntu nkamusesa kw'inzoga ataca mvugishije namba umva ibintu byari barabazimu. Hama rero biza kugenda gute kugira ngo uwo Yesu wowe twahuye rero uzuvuga Yesu neza uzajya kugenda gute kugira ngo mwakire aje mu mutima ya nyota y'inzoga igahera byagenze gute? Uko byagenze nari mfise mukuru wanje mu muryango rero nakora akazi k'ubukomisiyoneri aho gusemerera nkagurisha imiduga none wowe warigeze kudandaza imiduga ukumukomisiyoneri imiduga mukeneye imodoka akaza ariko twatwiyunze hamwe n'abandi rero ico gihe tugurisha imodoka jewe n'uwo mukuru wanje mu muryango turi babiri hari kuwa gatandatu ico gihe tuja mu kabari turanywa inzoga kugeza saa saba y'ijoro turataha tumaze gutaha uyu mukuru wanje bukeye kwa Mungu arambwira ati tugende gusenga nawe ntiyasenga twebwe ishengero ryacu ryarakabari kwa Mungu twajya twambaye siporo n'ikamba mbiri tugaca twigira mu hajya hariho abantu abandandaza primus zo munsi y'igitanda niko twabyita tugaca tubasanga imuhira iwabo tugaca twirirwa ico gihe warafite amafaranga warafite amahera yego amafaranga twarayaronka mugabo yagenda nk'umuyaga ntasha tumarira ko twaje tuyashira mu nzoga aho rero hanyuma umukuru wanje arabyuka mu gatondo arambwira ngo tugende gusenga ambwira ngo tugende gusenga ndamwemerera tugera ku ishengero rimwe yo muri Pentecote hajya ku Ntahango tunuka imifuka inzoga gusa twicaye tukumva wapi ntaco twumva na tuca turataha saa 5 turasubirayo uwundi munsi wa Mungu naho nyene bigenda uko nyene namubwira nshaka nubwo turaja ntasho ndiko ndumva kandi twari tuborewe nga twagenda imisi yose tuborewe rero kubera ntari nzi gusoma urabona kurenga ize vivante hajya haruguru ya foye hariho urushengero ubwira uwo mukuru wawe narumvise baririmba kabisa burya n'abazimu barakunda indirimbo kubera muri Pentecote badatazira cyane bagira amakorari ukumva ukeneye gutazira naho uba waraye waborewe yego kandi nkumva nshaka ntamba no mu kabari numva ko twatamba rero uje iyo nayo narinzi kabisa aho rero uyo munsi kwa Mungu aranyemerera turinjira tumaze kwinjira turatamba turatamba imvumbi iraturega kuko Imana ntiyari bwatwiyereke ngo ihubake neza ajye muri vivante mugabo utamba atari ivy'Imana ari umuziki nkuko natamba mu kabari ntazi ibyo ndimo Yesu ashimwe cyane yankuye kure cyane hanyuma jewe akazi nari mfise kana ko umukomisiyoneri mukuru wanje nayo umushoferi tamubwira nti rero gwero no munsi ko numvise batangaje n'amatangazo ko bavyuka burakeye gusenga iminsi yose nzokwama ncanga mbere yo kugenda handi arambwira ati jewe rero ivyo birakwiye nta kundi sawa cankomeza rero ngenda gushika rero haragera igihe bavuga abakira umwami n'umukiza naciye mu wa mbere ndagenda ndamwakira umwami n'umukiza baca batangaza igihe cyo kubatizwa ari igihe tarike 4 2004 tarike 28 z'ukwezi k'umunani tugenda twinjira amazi menshi mbadakishije uzi ko ico gihe
uzi ko ico gihe naje nari mu vivant ariko tutari tuzinanye twatuzinanye yego 2004 ico gihe nari mu vivant naje niho narindi ngo nje nabatijwe kandi nje nabakwa pasteur urumva twazana na pasteur ngasubirayo ariko ico gihe naje nari muri vivant ico gihe wabatijwe nico gihe nabatijwe Imana ishimwe cyane muri Tanganyika baranyambika ikanzu baranyambura umwambaro wirabura banyambika umwambaro we Haleluya amen kandi uyo munsi nyene mvuye mwayo mazi mvayo nezerewe cyane gose yego ko jewe ukuntu nari mbayo sinatwenga ntaraboreka ugutwenga kwanje natwenga aruko matse nk'ibiyeri bibisi aho ni wabona inyinyo cyane nico gihe watwenga natwenga izo nzoga zimpeze ko naca amakara yego rero agakiza karabandanya rero ca numva ndimwo umuriro wo gusenga kumenya gusoma rero kumenya gusoma Imana ishimwe cyane numva je narasenze Imana irazirambwira ati umukozi wanje uzovuga ubutumwa amahanga yose numukozi wawe uzovuga ubutumwa amahanga yose uzovuga ubutumwa aha isezerano umugabo rero amahanga kuretangiye abantu bagiye badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye aha rero isezerano ry'amahanga aha rero byatanguye aho ubutumwa rero ndatanguye namaze kwinjira muri Amerika mu Bufaransa mu Bwongereza byamaze gushikana ko ubutumwa ni ntara Imana ishimwe cyane hanyuma urabwira Imana rero ndabwira Imana jenyine ko narimo umuriro wo gusenga ndabwira Imana Mana wewe uraje urambarira turi babiri kungiza umukozi wawe nzovuga ubutumwa amahanga yose none nzomuvuga gute nzohagara imbere y'abantu tazi gusoma no kwandika Imana iravyumva icishiramo umuriro rero ishizemo umuriro ico gihe amabuji yagugwa amafaranga makapaki karimo amabuji 5 ungiye kugura kose bacanga kuri desa naba munzu ahantu hatagira amatara mu gashambreti katagira amatara rero cha ngenda nguriyo ayo mabuji ngaca niyugarana ngaca ndomeka ayo mabu ingobuji narensaye kajya kabibira gato muya iyi niniya naironse mugabo ahantu natangwe kwigira ni kuri yajya kabiri ya gato urumva ko ntari nzi gusoma hama ngasenga nkumva haje ijambo nini muri bibiri none zinazo mugabo urumva ico nakora nakurikiza za ndome niba ari ruka nacegira ntangura ka ngaca ndondera ngaca nsandasoma nkayetera kandi gacima n'umurongo ngasoma okay mpejeje twabana n'umwana w'umuhungu yarazi gusoma aje gusoma rero je bya bindi nasomye ngaca numa naramurindira nawe yatasa 9 y'ijoro ngaca hahandi nasomye ngaca ndahamwereka mugabo sinamubwira ico ndiko ndakora nkamuga ntinashaka kunsomera ijambo ngaha agaca asomera amaze kunsomera ngaca numva urudome nataye rwa rudome nataye njo ngaca ndarushiraho rero wewe warigishije wenyine urabimenya mpwemu yera yamanukiye aranyigisha aranyigisha hanyuma ubwo yumvise nkareka n'ejo ngasubira kandi ngasenga nkabona impaye muri Matayo ngaca mparura amata ngateranya za ndome nkabona n'ingice ngasoma naho nyine nkabika atashe mu ijoro ngaca nsa nkamwereka kuko jewe ikintu ariko ndakurikirana nashaka kumva
ibyo nasomye ko ntibyaza kunsomera ariko ngasanga ibyo nasomye bitandukanye n'ibyansomeye ngaca numva hari urudome rwa ntasomye ntamenye ngaca ndarufata ejo ngasubira nuko rero byaciye bigenda biza kugeza umenye gusoma Bibiliya kugeza menye gusoma Bibiliya harageze rero igihe nshika intege ndabiheba kuyisoma kubera nabyo nasoma ntabyo namenya nawe yageze nk'indwi zibiri numva mwemera sirankabura sira gufata Bibiliya rero ndasubira ndasoma hahandi nasomye nyine nkahabika nyataha nkamo agasoma ngaca numva asomye ibihwanye n'ibyo nasomye uca uragira integerero Imana urakoze kandi sinigeze namubwira iryo banga kandi ndakomeza nguma ndamubaza agaca asoma ibyo nasomye haragera igihe nasura kumubaza jewe ubwanje ntangwe gusoma nasoma nk'uwamaze nibeza nukuvuga ngo ibyo uzi gusoma ni kino gitabo ni iki gitabo ibindi nta bindi birebire uzi nta bindi birebire nzi Imana ishimwe cyane nta bindi kubera ko Joel afite intahe nyinshi kandi zose ntizoshira mu kiganiro kimwe ubu tugiye ari ikintu nshaka ko adushingira ku intahe icyo kintu gifatanye na kino gitabo ubushize yaragwaye Joel aragwarana rimbagara kure icyo ni parti ya kabiri iyo ni parti ya kabiri y'intahe ya Joel mugabo nashaka umunsi umwe mbabwire ngene naje twahuye na Joel nitumara tugende rero ku ntahe y'ukuntu yagize mariage nari kuri jardin njewe nsanzwe nca gusengera kuri jardin ngize ucya mbona umuntu araje arambwira ngo ni musengere agomba kugira mariage azana nishikanwa ikintu ntazibagirwa wazishikanwa kandi myemere ndarivuge yazishikana ibihumbi araza nishikana ndavuga Joel reka ndagusengere ivyo bihumbi 2 ubifate mu bisi utahe arambira ngo ya jewe ndataha gutyo ariko mahera mfise naye mugabo ngeneye gusengera ngire mariage ndamubaza Joel ko wewe usa nukuze nta mugore ufise ruguru ngo ya nta mugore mwigere oya nta muntu nta mwana wavyaye ngo ya mugabo nyine kubera ndagira uko ndavamana amugabo arazanye ikikanu aramwe ndamusengere mwagire mariage ndafata Bibiliya ndasenga maze gusenga turatandukana mugabo asigana amashaka uriya muntu angana kuriya ntaragira mariage mugabo ndasenga ndamusengera turatandukana nawe Imana ikora igitangaza umunsi umwe ahantu dusengera muri Karumeli mbona arinji ninda gutumye mbega umwanumiye ni umukobwa witwa Gisirene umukozi w'Imana aramutumira aho muri Karumeli ngize gutya ndiko ndarongora mbona wamutama nasengeye ngo giyogura mariage mbona arinji uyu none wasanga aje kuraga umugeni ngaha nuko rero hama rero Joel ndashaka gushingira abantu naye ngene wagize mariage iyo myaka yose izo faranga zose waronka kuri kutari waragize mariage byari zaragenze gute ugiye kugera rero ku ntahe nyamukuru y'ukuntu yagize mariage Imana ishimwe cyane amen Imana ihabwe icubahiro amen nukuri uvuze ikintu ciza cyane jewe mu bisanzwe igituma ntani bwagire mariage numva ikintu amafaranga naronka yose nayamarira mu nzoga nta mugambi wo kugira mariage nari mfise rero maze gukizwa niho ibyo kugira mariage ndiko ndasenga nkumva ngo shaka kugira mariage ariko nibaza none mariage nzayigira nta kazi mfise ariko Imana ngisenga nambwiye ko nimbwiye ijambo aho yambariye mu Mikorinto sini muntu sinzi igice cyacu muga ndibuka ijambo nasomyemo havuga ngo umuvuga butumwa azotungwa n'ubutumwa bwiwe bwiza avuga Imana ishimwe cyane aho rero jewe rero cyangwa mwivyo rero kugira ngire mariage narasenze kuki gihe nahoranye inzoga
reka nsome rya jambo riravuga ngo n'iryo jambo riravuga mu gitabo cy'abaroma cy'abakorinto ba mbere igice cy'enda umurongo wa 14 kandi umwami wacu niko yageze urumva niko yageze ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Amen. Amen. Imana ihabwe iryo jambo rero uraricakira. Iyo ndaricakira mugabo azi kuricakira ntaguma ngira intambara. Ariko nubwo ntagira intambara ijambo nkaguma ndaryiyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nico cyamfashije cyane. Asenga narakunda kugenda ahantu nafise umunyokuru umwe yandeze mejeje gukizwa andera ku gicaniro asenga cyane arasenga nanje nkaguma ndi ruhande yiwe gushika aranyiza usenga miraba munishe Imana ishimwe cyane. Rero ikamucamwe Imana ikamubwira ati wewe nzogukorera urubanza amahanga yose azobimenya. Ubuhanuzi bukamana aho ngaca nyumvira none uyu ariko ambwira ibyo kunkorera urubanza nta kintu na kimwe mfise jewe nzogira ngo cyomfasha kugira ngo ndonke amafaranga yo gukumukobwa none yaka nigendera ivyo nivyiwe nyene twasura gusenga ikambwira ati nzogukorera urubanza. Nari igihe nanyu inzoga ntazi ko inzoga nyene n'amapepo akoresha na nashaka gushurashu ko nokuri yego. Rero haba ikintu abo twanashurashuje arwara sida bangwaye sida barapfa bapfuye muga ndabimenya ko sida yabishe ndabimenya uko je ntabwo banagise nigumira ngaha maze gukiza rero niho umukozi Imana Pasteur Edimo mu kwindwi urazi ko abana baja muri vacances amaraso akabura mu bitaro aravuga ati kwaruje yasabye yuko yonza gufata amaraso ego ati rero urashaka kubaho nga utaza amagara utaza umutima ati rero urashaka gutanga amaraso ukamenya neza nukumeza cyamba uwambere naho kumbugiye kugenda kubanza urebe ngene amaraso yawe ameze urabe ko ntangwaririmo Imana ishimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Maze kugenda amaraso barayamfata urumva baza gutora inyishu mu ndwi zitatu je cangenda ukwezi n'indwi hejuru hajya impande ya banko niho kuwarushe Imana ishimwe cyane. Nshitseho mu gatondo numva mpwemu yanambye ati aha ni waje gutora inyishu yawe candarangurura ndagenda shitseyo ndababwira igihe nayatangiye naho nsengera n'itariki n'ukwezi baca batangura kumbaza ati urafise umugore toya hari umuntu mwamunzi mumaze mw'iyi minsi kuryamana mw'imito oya shenda kijijwe utwashakira kubwira impanuro mambwirize ngo impanuro cyantangura kugira ubwoba bazi karabaye Imana ishimwe cyane karabaye ariko Imana yo mwijuru irinda umuntu akiri umunyabyaha Imana yo mwijuru ibana n'umuntu akiri umunyabyaha ni nawe ndiko navuga kumbonesha kure uri kuranyumviza huri nshaka kubwira yuko ni ucika intege Imana yakumenye utaravuka Imana ishimwe cyane. Amen. Rero barambwira ati nukuri ugende wifata neza wirinda uri muzima bakimye ngo wirinda nkaca numva nta rero karawa tangura gute byizingira Imana ishimwe cyane. Ariko barambwira ngo ntugire ubwoba amaraso yawe ni mazi amaraso yawe wemeye kuyaha buri muntu wese akibimbwira uko ndangamiza hejuru cyanibuka abo bapfuye kandi bishwe n'iyo sida shaka kubwira wowe uri kumbonesha kuri kuraturaba kuratwumviriza nta ngwara n'Imana ndakiza umva kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ukamwizera arakurikira cyose
nta buhinga namwe nakoresheje ariko Yesu yangendereye ntaramumenye. Imana ishimwe cyane. Ndangamije hejuru ndababaza nti none uwo mwanya nushaka gutanga andi maraso ngo muyatanga hashize amezi 3. Sawa canagenda mwayo mezi 3 ashize shaka gutanga yani canagenda gutora inyishu cansanga ni ya yindi nyene. Nabikoze 3 ushana aho bampanga carte kwerekana amaraso yanje ko ari mazima. Imana ishimwe cyane. Uragafite n'ubu? Kari muhira nuko ntamenye ni kugasaka tuzokaza n'uyindi munsi. Imana ishimwe. Hanyuma maze kumva ico kintu ndabwira Imana kuba warandinze ntarakumenya ndi mu mwiza umunzitanye ariko kandindira mu mafuti yanjye guhera no munsi iri jisho ryanje ntirize risuye kuraba umukobwa atari uwo tuzobana. Imana ishimwe cyane. Mba ndarahinda bwira Imana iri jisho ntirize risuye kuraba umukobwa atari uwo tuzobana. Imana yo mwishuri bavyumvise. Maze kuvyumva rero ndasenga. Urategerezaga ko wubaka? Ndateza ko numa. Kandi ndabwira Imana urabona mu myaka ico gifise imyaka 36 gutyo. Ndavuga nti miyi myaka mfise umukobwa nshaka n'umukobwa ava ku myaka 20 kugera mu myaka 25 itarengi. Ufite imyaka 36 ico gihe chansenga icyo sengesho kugira ngire mariage mujya harenze ku imyaka 10 nyira mariage mfise imyaka 46 ndasenga hanyuma hageze ndamera nk'ucika intege ntawe na Imana imasi uzume mufise imyaka 30. Kumbe Imana yo mwijuru imwe yumva imenye ibiri mu mitima twiyumvira tutaravuga iba yake ryasengesho. Imana ishimwe cyane. Cyangwa ngaha rero ngumye ngaho kwera nakunda gusenga kandi nuje nkunda gusenga. Rero kuri eglise haba igikorane cyo kusengera abantu imitwaro kuboho gukira ingwara no kubohoka. Ico gikorane cama kiba mu ntango y'ukwezi mu minsi 3 duca dushishikara dusenga kugeza ku wa gatandatu tugasengera abagwayi n'ababusho bakabohoka. Ico gihe rero ico gikorane kiraba après midi kwa Mungu ndagenda ngiye haza rero umwana w'umukobwa ariwe umwamikazi waje turi kumwe n'umuntu. Imana ishimwe cyane. Aricara mu ntebe yicaye mu ntebe umukozi Imana aravuga ubutumwa arangije aravuga ati harageze ko dusengera abantu. Abakozi b'Imana muhaguruke mugende mukora ku bantu mu ntebe. Ndahaguruka abantu bose ndabarengana nja gukora kuri wa mukobwa ndamusengera Imana ishimwe cyane. Yesu avuga icuba ndamusengera amuga amen. Wa mukobwa namuza umerewe neza ateye umerewe neza acarata nanje nataha. Mugabo uko ndiko nagenda nkabona ya foto ya wa mukobwa igaruka mu maso nta mwizina rya Yesu tiko ndakena mwizina rya najyama nkabona ya foto wa mukobwa ni mwizina rya Yesu. Ngiye muri Burakeye kwera bari afise umwana wabo yiga hajya kwihimbaza akamuzana mu gatondo. Nagenda mu gatondo ngasenga nkaca mbona ya foto ya wa mukobwa mwizina rya Yesu. Mugabo nkaguma saa 2 igeze ko umwana bamuzana saa 2 nkaza mbona wa mukobwa arara sinamvugisha kwituru ya gatatu niho yazana uwo mwana saa 2
nanje ndi kuri eglise nicara ahantu ariko aragenda mu irembo asohoke shiramani ngo aha acaza ariruka yirutse aca ariruka aca yicara iruhande yanjye ndamuramukije n'amazu urakomeye amakuru meze neza yego ariko mwe ntiyanyibuka icyo gihe namusengera ndamubwira ntangura ngwino musengane nibo bwa mbere utangiye gusenga iryo sengesho nguzo kubera ngo umufasha mwiza niko byagenze nawe nyene ico kintu arakimbaza ati none we ivyo bintu byakujemo gute ari ubwa mbere tubona tamani nanje byaje ukonye sitemere ukonye hanyuma mpeje kumusengera ubwo nyene we ramwe ati ngonje kukwereka muhi mu gatondo cha turajana baba hajya mwijabe hajya nyuma ya mutoyi gatoye arajana turashika muhiri wabo aramakani wo muri saro tangura kuvuga ubutumwa mwene wabo abyutse asanga ariko mvuga ubutumwa hanyuma mwene wabo ati Imana teteka twaronse umukozi w'Imana candataha maze gutaha akomeza anzarampamagara ikintu nshaka kubera ko intaye yawe ari ndende arakantu kamwe bigoze kumbwira akantu keza cyane ko muri Vivante bagira ibikorane z'abagabo yego n'ibikorane z'abajene yego nukuvuga mu bagabo ntibashayo oya mu bajene ntibashayo sinanjana mugabo Imana yakoze igitangaza ikintu nshaka kubaza Joel nyuma yo kumusengera niho byace biba cyangwa mwasuye gufata muratandukana biza kugaruka mu nyuma jewe twaratandukanye twamaze gupanga ko tugira mariage hanyuma nabo bami wabo kandi nawe arambaza ikibazo Mana ishimwe cyane arambaza ati none umfise akazi ngahe je ndamubwira ntakazi kanje ni Bibiliya no kuvuga ubutu yamimbaje inshuro zitanu mugabo ntiyambwira cyane karamimbariza kumbe hariho abandi nabo ariko baramimumanza kobwa aragenda twamaze kuvugana yuko tuzoja kwa pastori mugabo acagenda iwabo mu Kirundo agiye mu Kirundo abibwiye se na nyina ati reka abo ni babesi ko bibujumbo bashaka kuguta mu biro agarutse ndamuhanga telefone namugura 30,000 guhera uyo munsi nakamuhaye yingeza asura no ku telefone shamara amezi abiri tutavugana nguma muri shazi niko ndasenga nguma ndi muri ko ndasenga igihe kimwe rero mwene wa ndi muri shazi mbona rane numva ran telefone haza ite inimero zisanzwe ntazi ndasura ndamu telefone acamwe ati Joel waratwanse watwanye umukobwa n'abantoya je umukobwa yinsiye na mwanza ahubwo mubanze bico amu ahubwo nico ndashaka umumbwirire azaze dutungana azaze ico tuvugana nanje ramsingingo yuko ndamuheba burundu kubera amajambo twaye twamvuganye tubanze tuyasubiremo ntaza tugirira ikibazo umukobwa acahera indwi yose n'amatelefone umukobwa aragera nyandikira message sinamwishura rero uwundi munsi acara telefone acara mwita ciramuga nti isaha uza kuza kuri Vivante canigira muri jandi ndasenga aza kuza ninja kwashika yashitse imyaka ndindireye okay je nshaka ngo tugere hano hantu umunsi waje muri Carmel yego muri Vembe ndagira ngo yari muri kandi Pasiteri Eric Revera Eric ntabwo yarakuze ntabwo aranzi na gato gusa Imana yaramukoresheje arakwerekwa kabisa yego aravuga ngo haguruka araguhagurutsa abazana igitenge baraguhambira neza aca aravuga ngo imigozi yari kuboshe yego ivuyeho imvuye bene data uyu mukozi w'Imana yakoze mariage gitangaza jewe wamusengeye umunsi ambwira bwa mbere hariya ataraza muri Carmel nagiye kwisanga ari jewe uri president w'urubanza kwiwe kubyo gitangaza kubera ko umunsi yavuze ko afite mariage akibivuga gusa tukivuga mu ahantu dusengera ubwo
haciye haboneka abantu baritanga amakositime ya gikivutano ibintu by'igitangaza. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye namwigiye ko umutima wizera. Amaze kutubwira umukobwa baragiye murahura muravugana murapangana rero. Yego. Hagezeho amariage. Barambwira Pastor Eric aramwe wowe ugenda rero uzomuganirize muvugane wumve ko ari kintu afise. Ndamuhamagara ndamujyana muri restaurant ndamuheza akantu turarya. Ndamubwira Joel wambwe ukena mariage ndashaka umbwire ikintu ufise. Niko uvise tuzohagarara ko kugira ngo utangire mariage. Sinzovizibagirwa. Ico gihe yarafite Bibiliya pani niyo twagwaye kuri mariage. Niyo mwanka kandi wamaye kuri mariage. Kuri mariage niyi. Yari yarashaje. Yarafite Bibiliya ishaje imba imwe yahengamye yanyagiwe kuri jardin cyari kimaze ngwana guki. Yego. Acara kirengezaho cyari ku meza. Arambwira ngo mfise iki. Joy. Arambwira ngo kwera Bibiliya nta kindi kintu mfise. Nta kindi kintu mfise ariko nzogira mariage kandi nzoyigira kuri jardin public apana muri salle. Nzokora mariage. Namubwira Joy kubera ko nizera kino gitabo. Kaba nizera ubushobozi bwa kino gitabo. Naravuze ngo Imana izobikora. Amen. Turategura urubanza. Ndamubaza urumva mugabo ikino gitabo cyararemye ibitangaza Joy. Cyaramiremye nico gituma no negeza kubwira umureka atwumviriza kumbonesha kure aturaba. Iri jambo nifise ubushobozi nuryizera nizoguha ivyo udafise, nizoguha ivyo sataguha, nizoguha by'umuryango wataguha kuko nararibonye iri jambo nico gituma narigumisha. Mari mahetse avuze ijambo ryiza ngo rizoguha ico bavyeyi bawe bataguha. Yego. Umunsi tuja kumukwera mu Kirundo habaye igitangaza. Imana yahagurukije abantu dukura imiduga hano turagenda no mu Kirundo. Arambwira ijambo ikintu cyatsinda gufanya Joel bya bintu zose ni ijambo. Arambwira ngo Imana ngo yaramubwiye ngo abantu bazogica bakora ku rubanza rwiwe Imana izobaha umugisha. Naje mpagara ku ijambo rivuga ryanditse mu gitabo c'imigani rivuga ngugurana umukene abaguranye Imana. Niyo siroga twakoresha muri mariage yiwe. Tugurane Imana. Turagenda arakantu nazibagirwa. Turi muri sare turindiriye yuko batwakira. Urumva ari ukuntu murindira ko abantu babakira turi muri sare tegeri turi kuri ma telefone. Sinzi ukuntu nakoze gutya kuri telefone mbona amafoto twifotoreje ingozi batwajanye n'abadamu razi ko bagenda bafotora. Amafoto kera abageze kuri Facebook. Ndambwira Joel kera amafoto yabageze kuri Facebook ndamweretse mbona nyarahoze mbandanyije kureba ivy'iwanje ngiye kuraba mbona Joel kararira ariko ndagira ubwoba Joel uragwaye mu nda ndi kumwe n'abantu bizera nari kumwe n'umugabo witwa Diadone ni wari pare wiwe n'undi witwa Nazar n'abagabo bo kwizera yewe ndaca ndababwira Joel kararira ari muze dutabare turabe kuraribwa mu nda aracaza ngo muhore turarindiriye gato tukuzanira amazi muhore niki aravuga ngo nibutse yuko bari barambwiye yuko nzopfa nta kintu na kimwe nsize none ndabitegereje ndevye ibiseke hanze ndevye imiduga ndabukundu tuberewe barambwiye mu mafoto yanjye kuri Facebook acarambwira kandi aya mafoto abapastori banje baba yabonye arafite abapastori bibo bamureze yifuza ko babona yuko yagize mariage baba yabonye ndamubwira ntaco nzo amafoto ndaza kuyaburungikira. Turagenda turava gukwa turamanuka turamwivuga butumwa bene data Imana ikora igitangaza. Uyu munsi ndashaka kubabwira uyu munsi Joel ni umuntu w'umugabo. Yego. Mugabo afise umwana umuhungu witwa arakaza Joshua Mugisha n'umudamu wanje yitwa Benimana. Kini nashaka kubabwira Imana yo mwijuru isengesho wasenze nubwo cika intege Imana iraryumva. Jewe maze gusenga Imana yo mwijuru kintu yankoreye yaciye impa umukobwa afise imyaka 21 kiyambaye w'imyaka 25 yambaye umukobwa w'imyaka 21. Uyu munsi dukwije imyaka 3 twubakanye
n'amezi hejuru ubu afite imyaka 24 afite imyaka 24 n'umuhungu hagati afite umuhungu mwiza ndashaka mbwira umukameramana azoje kubafotora ifoto nziza abereke afite umuhungu mwiza afite umudamu mwiza muzukuri Imana yaramugiriye neza Imana yaramutete bene data muri mariage yiwe ndashimira abantu twakoranye harimo ba Ange ba Alice ba Mama Deve Carmen mwarahagurutse tugira komite murahaguruka harimo Marina waduhaye imodoka yatwaye mani muheza ngiyane imuhumungisha ukomeze imwungure imiryango n'ubu ndibuka nti Marina Marina narabamubwiye arambwira reka ndondera imodoka nziza ya Vanguard zibiri aramati hitamo imodoka yiwe Imana iguhezage hari abantu bahagurutse kubw'ino mariage hariho umuntu umwe tutazi Imana ya Joy urazi ko ari ifoto twashize kuri stati umuntu ari mu Bwongereza atanga wisa 50,000 majana 8 niyo twakoresheje reception ibinyobwa umuntu atakuza gusa yarabonye ifoto yawe aravuga ngo nshaka kubiba muri ya mariage igitangaza cyabaye yarambwira ngo keneye kuri Jarode nanjye kavuga mu masare kubereka nta buryo nabonaga mugabo hajya yasengeye aravuga ngo cya kibanza napfukamye mu cyo kuri Jarode icyo nzogira mu mariage kandi nta mvura izogwa imvura yaje kugwa mu gitondo mugabo igaca mariage yari yahagaze turakora mariage nziza haraba kuramya Imana haraba guhimbaza Imana icyo yavuze iragisohoza amen wowe uri kuradukurikirana icyo yabwiye Joel yaragishikisha aha ndakungane gato yakwiri byerekeye vyo gukoresha uyo muntu ho hanze hari ikindi bibagiye barambwiye ko haje n'amahero haje n'amahero amahero kandi abo bantu nta n'umwe yaranze ikintu nshaka kubabwira umuntu kwando kureka kumbonesha kure wumvirize Imana ikubwiye ijambo uzurifate nka nkama ni Imana inzobivuze kukiri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo risonze jewe uko nasenga kose Imana yarazikanyongora ngo nzohagurutsa abuzi namutazi kandi nzokoresha n'abanyamahanga kandi ubugeni bwawe muzokwira amahanga yose uyu mwanya wabonye ndiko ndarira nibutse Imana yambwiye ambwira ati kuri Facebook bimaze kuraba abantu bangana n'ibihumbi 2 ibihumbi 2 je sindarenga kuri frontiere yo mu Gatumba nje muri Kongo sindarenga kuri frontiere yo mu Rwanda nje mu Rwanda muga cyane yumvira iki kintu kubera iki byajamutse imbere nimuka ko Imana yamvuganye nanje mukozi Imana nimuka ko Imana cyane umva ikigumba rero cy'ubushobozi bw'Imana Imana yahamije cyane umva ikigumba cy'ubushobozi bw'Imana cyane ndasubiye gukunda Imana ishimwe cyane Imana yahamije amen none mariage yanje rero yabaye mariage gitangaza mukozi Imana ndashimiye Patrick niwe yabaye president wanje kandi Imana imuhezagire yarabyifashemo neza kuko nawe nyene hari gihe abona ati none uyu muntu namubwiye ari akanatababariye reka ndakivuge amaze kumaza ati ufise iki namubwiye nti jewe aho mbona ni Bibiliya n'ijambo ni Imana kandi ico mfise nanomwiye cyengama ko kamantara ka 09 ako kamantara nako karamaze kwinjira mumbaho karafata n'ukwimuka ntabwo nzokimuka kandi ko byamaze nakimuka aragira uko wenda mubwanyi mukozi Imana jewe iyo maze hafi imyaka 20 nkorera nitampemba izonyere kundi patron nakore amen aratwenga rego Imana ishimwe cyane rero Imana yo mwijuru nta wayikoreye azikorera amahoro nta wayikoreye nzomarama Imana ishimwe cyane yarambwiye akantu numva nagize inkomezi zo gukorera Imana cyane arambwira ngo nitampemba nyuma y'imyaka 20 ndayikorera ntaco izonyereka ubundi muntu nakoreye uwo ari we amen ndakindi wowe mukozi w'Imana wowe ukomeza wowe bandanye nabwira abantu turi muri komite barambwira ngo ibirabuzi nawe je ndababwisa bikintu kimwe nyiri rubanza aratekanye
ibintu zo kuvuza ngo Birabuze. ngo birabuze ngo je mu mpagarisika amahoro nyiri urubanza atekanye yavuze ngo iyo yakoreye izo muhemba rero twe dukoresha aho tugeze umva twakora aho tugeze bene data Imana ihagurutsa abantu bakora decor umuntu yagera kuri jardin akibaza iyi ni mariage y'umwana wa ministre nde cyangwa umwana w'umutunzi nde kubera ko mariage yawe ku munsi wa mariage ndibaza ko ariyo mariage yoba yarasirikiye ku mastati irenze abantu bara uyu muntu ni gute Imana ikoze kino gitangaza nimba hari Imana yakubwiye nimba hari cyo wavuganye n'umwana izo gishitse amen mu guharura haravuga ngo erega Imana so umuntu ngo ibeshe oya si umwana w'umuntu ngo yisubireko icyo yavuze mbega ndizo gusohoza yego haleluya ngo raba n'abariwe kubahezagira nawe yarabahezagiye naje sinshobora kubihinda mva nimba ufite isezerano ry'Imana uyu yarasohoye nawe uzosohora tiwiganyira tiwidoge tuwagarika umutima iyabivuze izobeshye Joel afite ikindi gitangaza Imana yamukoreye tuzokigira muri parti ya kabiri Imana iherutse kumukura mu rupfu rero iyi ntaye muzoyikurikirana Joel niko ushaka kubwira abantu bihebuye kugira ngo dusenge Imana ishimwe mukozi w'Imana Yesu agumugisha ndashaka kubwira umuntu wese racitse intege umuntu wese ivyizigiro byagiye ahindukire yizera Imana kuyizera ntizomumaramaza ntizomukoza n'isoni nta na gatoya kubera nanje Imana yo mw'ijuru narayizeye byari bigoye nahura n'ibibazo byinshi nahura ariko ikintu nibuka nibukica Imana yambwiye umuhungu wanje yambwiye ko nzovyera umwana w'umuhungu w'imfura irampa n'izina Imana ishimwe cyane kandi iryo zina n'ubu niyo witwa Joshua ayandi nije nashizeho ndahawe namuhemuye Imana ishimwe cyane nashaka kukuremesha wewe musore wewe nkumi ntucike intege Imana mwaravuganye nindira wihanganye unyizere icyo nshaka kuvuga niki icambere umenye ko ari Imana ishoboye byose kandi umenye ko ari Imana iriho amen niwavyizera ivyo uzobona Imana igutangaza nkuko yantangaje jewe tarufaranga namwe nari mfise ndose bitanu naca ngenda gufungura sinigeze hari amafaranga namake ntera muri yo mariage oya ariko nabonye Imana ihagurutsa abantu bamwe ntazi nabo kubera ko yavuze akamatera niwo wakavuze ego mugabo inzu yiwe twaziranyemo matera zibiri zisha zibiri y'abashitsi niyo njyama niyo ajyamaho n'inzu nziza irimo byose intebe ibintu amarido byose kandi bishasha yego dufite Imana ivuga bigakora Yesu abahezagire kandi abagirira Joy ndashaka ngo iri shengero yari dukurikirana wokwatura ijambo kuri bano bantu umuntu wese arushe wokwatura ku ijambo kamusengera Imana igakora igitangaza ego ndatura ijambo kabisa ijambo ry'Imana ni ubushobozi ni imbaraga muri Yeremiya igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5 nirabivuga neza ibwira Yeremiya ngo nashize ijambo ryanje mu kanwa kawe rero nawe ishira ijambo ryawe mu kanwa kawe uryizigire niba ryizigire uzobona ari gukorera Imana ishimwe cyane amen muri ingoma ya kabiri 32 ku murongo w'indwi haravuga neza ngo ntutinye nturanduke umutima shikama ushira amanga ko ndi Imana yawe ndi kumwe nawe Imana ishimwe cyane ndasenga ngo iyi Imana yavuze ngo shikama muntu wancitse intege ushikame uhagarare mu ijambo ryayo ntizokumaramaza ntizogukoza isoni izoshitsa inama zawe zose amen izoguha ico umutima wawe wifuza iyo ni Zaburi 20 Imana ishimwe cyane reka rero dusenge amen dusenge kugira ngo Imana yo mw'ijuru uyibone ukunanje
ngiye kumbonesha kure nawe uzugende kumbonesha kure mvuge ibitangaza Imana yagukoreye nk'ibi nje kuvugira kumbonesha kure yankoreye. senga. Mwami Yesu Kristo, data ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ndagushimiye ineza yawe, ndagushimiye ubukuru bwawe Mwami Imana nzima. Iri sezerano wari wararimbariye Mwami Imana nzima ko amahanga yose azombona, ariko sinarinzi inzira aho bizoca. None ndagushimiye cyane cyane umukozi wawe, ndayishimiye Patrick Evangeliste, Mana wakoresheje akumva ijwi ryawe. Hariho benshi yashaka kuzana bakagirana ibiganiro, ariko kubwo kumvira yakumviye. None no munsi nisanze Mwami Imana nzima ushikanye ico wavuze. Ndaguhaye icubahiro kandi ndagushimiye kuko uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Rero ndasengeye buri muntu wese yatwumvirije n'ureka araturaba, Imana yo mu ijuru imwiyereke mu byo arimo byose. Ntaco bitwaye ibibazo arimwo, ntaco bitwaye nubwo yoba agwaye amakanseri, amadiyabete, amaesitoma, nubwo atamuryango agira. Nababwiye yuko nanje nari imfuvyi, ariko Imana yo mu ijuru impereza umuryango ukomeye cyane, umuryango wa Karumeli. Imana ishimwe cyane. Rero nawe witege, hari Imana ishoboye byose, hari Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Nikwiyereke ko uyu munsi niwakurikirana intahe ikubere umuryango, ikugura imiryango yose yari yugaye. Urakoze Yesu Kristo, ndabigushimiye kandi kubyumvise mu izina rya Yesu nagasenze, amen. Yesu abahezagire, turabakunda cyane. Turafite parti ya kabiri. Imana iherutse kumukura mu rufu, Imana iherutse kumukora igitangaza. Tuzobashingira intahe utaha. Yesu abahezagire.